Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro kaze no mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Haribonekeza ubukene bw'isima hihingurwa n'ihinguriro ry'isima rya Buseko aho twaciye mu mabangazina atandukanye tukaba twasanze hari gusa isima hihingurirwa hanze y'igihugu. Bamwe mu basirikare b'igihugu basubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka wa 2008 baridogera rusansuma iriko hirakorerwa bahoze ku rugamba, bakavuga ko mu gihe urugwandiko rwo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi ruvuga ko iyo rusansuma ikorerwa bose abahoze ku rugamba harimwo abasirikare hamwe n'abahoze mu migwana, bo bavuga ko bariko barakumirwa. Muraza kubakurikira mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tubahe ikaze mwidonido ryano makuru. Haribonekeza ubukene bw'isima hingurwa n'ihinguriro ry'isima rya Buseko mu mangazini atandukanye yo muri quartier asiatique muri commune ya Mukaza aho télévision Isanganiro yagendeye, tukaba twasanze haboneka gusa isima hingurirwa hanze y'igihugu, mu gihe abadandaza iyo sima batashimye kuvugira ku vyuma vya télévision Isanganiro, ariko bashimye gushikiriza ko ico kibazo kimaze amezi ashika kuri 2. Lidi Gahimbare. Ibibanza 10 bidandarizwa mw'isima twagendeye muri quartier asiatique, ikibanza kimwe gusa nico twasanze mw'isima ihingurwa n'ihinguriro Buseko. Mu bindi bibanza hagaragara mw'isima iva hanze y'igihugu yitwa Simba, Dangote hamwe na Super Set. Muri ivyo bibanza abo twahasanze nubwo batashimye kuvugira ku byuma byacu batumenyesheje ko batiyumvira kudandaza isima ihingurwa n'ihinguriro Buseko kuko taho boyikura nubwo abayirondera bagoma ari benshi, ngo bashima kudandaza iva mu bindi bihugu nubwo abaguzi baronka. Nk'igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo abariko bapakurura isima bita Dangoti batwiganiye ko kurondera isima ya Buseko bigoye cyane. Mu kibanza kimwe gusa twasanze isima ya Buseko, naho uyidandaza atashimye nawe nyene kuvugira ku byuma byacu, yatumenyesheje ko nubwo leta iheruka gushinga ibiciro bishasha isima ya Buseko gushika ubu ntiboneka. Avuga ko hari haheze ikiringo c'amezi 2 ataronka iyo sima. Icagaragara muri ico kibanza nabarondera iyo sima ari benshi, ariko batashoboye kuyironka kubera ko urutonde rwo bari baraye barisha amafaranga kugira ngo baronke isima ya Buseko batari bwaronke bose, mu gihe iyo yashitse ejo hahise yasa niyirangiye. Tubandanye nano makuru. Bamwe mu basirikare b'igihugu basubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka wa 2008 baridogera rusansuma iriko ikorerwa bahoze ku rugamba, bavuga ko bariko barakumirwa mu gihe urwandiko rwo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwo rutomora neza ko iyo rusansuma ikorerwa baba bahoze mu gisirikare ca leta canke abahoze mu migwi igwana. Ihuba nabi cyane gose kuko iri kikorerwa bamwe bonyene, abandi ntibayibagirire, kandi mu by'ukuri yerekeye bose. Turi mice myinshi bwa mbere ho hari abahoze ku rugamba bavuye mu ishamba, hakaba abahoze ku rugamba aho twita abagisefabe. Rero abariko barabikorerwa d'office n'abavuye ku rugamba n'abahoze ku rugamba bavuye mu ishamba aho twita RXPMPA, hamwe na bamwe mu bahoze ku rugamba mu gisata ca leta XFAB. Abo bariko bagira recensement mu gihugu cose y'abahoze ku rugamba bisunga itegeko ryasohowe na ministre de la Défense nationale et des anciens combattants rivuga yuko bateza kurosansa uwahoze ku rugamba wese ari ku kibuga c'igihugu cacu. Hanyuma tukaba tubona ko turimo muga tugiye kugira baturosanse, tukabona batwirukana ngo turabakera ngo turafata agapansion kuko abakangana. Ariko kera tuki muri 2008 tukiri kumwe nabo twajanye haba mu migwi yagwana na twebwe twari mu mugwi w'abakorera igihugu
ibyo bita les ex-femmes PMPA twagiye hamwe tufite baje zikozwe kumwe twagiriye Igitega tubeneficier les mêmes droits mvuye kuri tere aho bita kuri commune Muha mu Kanyosha nagiye nk'abandi bose ngiye gusaba yuko bandosansa ndadepoza karanga muntu hama ndagadepoje bacavuga yuko twe tutarimo bavuga yuko bakira abahoze mu ishamba les ex-PMP bavuga yuko wahoze mu mafabe batarimo n'abandi bapansione rero cyantangaje bavuga bati bahamagara umuntu bakavuga ngo bakatura mu mashini rero aho kuraba mu mashini waje ubona umwe mu wajejwe ibyo yarabamiza mu maso arahuriwe aho kuraba mu mashini acabwira ngo sinigwa naraba we n'ugende rero bica bigaragara yuko bafise amasura bapfiza donc amasura ba kuko nka jewe niye kubasaba kananga muntu bambwiye ngo nako ba icyo twagomba kubaza duhagarako nuko turonka umuco yuko hari irindi kete ryasohotse gisubirira ryasohotse yuko bagira rusansuma mu gihugu cyose cy'abanse kombata rihindura kuko kugira batukuremo ko habonetse ayo mahirwe nabo twari kumwe ariko bariye bo tugira nk'abandi kugira ngo turonke iyo fashanyo yatanzwe kubahoze ku rugamba kuko twebwe turimo kuko ntamwe avangura. Tubananye nano makuru amafaranga harenga miliyoni amajana 750 niyo yagarujwe mu kigega ca leta n'ubushikiranganje bujejwe gucigikirana mu kiringo ca mbere c'uyu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje hajejwe gushigikirana aho yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje muri ico kiringo Imede Nsabushimike akaba yanavuze kandi ko abana bashika amajana 450 aribo bakuwe mu mabarabara. Abagwaye 3,000 n'amajana 539 ku 2,000 bari bategekanije kuvurwa baravujwe muri Mukakaro kugeza muri Nyandagaro umwaka wa 2022. Imiryango 14,000 n'amajana 556 y'abantu nikora yarashigikiwe mu kuronswa ibifungurwa n'ibindi bikoresho byankenerwa. Ibigo n'amashira hamwe 47 kuri 200 byari byategekanijwe by'abagendana ubumuga byarashigikiwe mu kuronswa uburyo bwo kwiyungunganya bungana n'imiliyoni 121 z'amafaranga y'amarundi. Ibigo 25 kuri 30 byari byategekanijwe bireze imfuvyi bikongera bikitaho abageze mu zabukuru byarashigikiwe mu kuronswa uburyo bungana n'imiliyoni 249 z'amafaranga y'amarundi. Abana 437 barakuwe mu ibarabara baraheza barasubizwa mu miryango yabo. Dufatikanije nabo dusanzwe dufashanya twarakoze inganda zo guhimiriza abene gihugu mu ntara za Gitega, Muramvya, Ruyigi, Karusi na Cankuzo ngo bagwanye ubunyonyezi. Ibyo byakozwe n'ishirahamwe INSS, ONPR na Mutuelle de la Fonction Publique mu kwezi kw'icenda Igitega. Abakoresha bangana amajana 265 barinjiye muri INSS. Twaragaruye amafaranga y'amarundi imiliyoni amajana 768 n'ibihumbi amajana 462 n'amafaranga amajana 390. Abakoresha 121 barategetswe kuriha ibirarane. Ubundi bushikiranganje bwerekanye ivyo bwaranguye muri ico kiringo akaba ari ubushikiranganje bujejwe gutumatumanako aho umushikiranganje Leo Kadinda cayisaba avuga ko kimwe mu byo bakoze ari ivyorohereza
abamenyesha makuru kugira barangure neza umwuga wabo muri ivyo ngo akaba ari gukora kugira abamenyesha makuru bagire imigenderanire myiza n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Mu bijanye n'intwaro ibereye ubushikiranganji bubicishije mu bugenduzi bukuru bw'ubushikiranganji bwarabandanije gukurikirana ibikorwa birangurirwa mu bushikiranganji mu ntumbero yo kuraba ko uburyo butangwa na leta bukoreshwa neza. Ivyegeranyo bikaba vyarashikirijwe. Haranabaye kandi inama yo guhumiriza no gukarihiriza ubwenge mu bijanye no kurwanya igiturire no kunyuruza amatungo ya leta ku bakozi bo mu bugenduzi bukuru ubushikiranganji ku kijanye n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru. Ibimenyesha amakuru byaba ibikoresha uburyo bihabwa na leta byaba abigenga byarakomeje gushikiriza amakuru n'ibiganiro ku buzima bw'igihugu bidasize inyuma ukwinezereza. Mu ntumbero rero yo gukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru ngo bashobore kuronka ubumenyi ngo bafasha mu kurangura umwuga wabo no mu gushigikira ibinyamakuru mu kubironsa ibikoresho, haratanzwe inyigisho ku bamenyesha amakuru haranashikirizwa ibikoresho ku binyamakuru bimwe bimwe byatowe mu bindi. Aha ntitwokwibagira kumenyesha ko mu ntumbero yo gufasha abamenyesha amakuru kugira ababaha inkuru bashobore kuzitanga bitagoranye, ubushikiranganji bufatikanije n'abo basanzwe bakorana baronkeje inyigisho abavugizi b'inzego. Haraba n'amanama yo guhanahana ivyiyumviro ukungene abamenyesha amakuru n'abavugizi b'inzego bokorana neza. Hambavu y'ivyo hari ibindi vyakozwe n'ubushikiranganji. Aha twovuga harabaye kubandanya gutunganya amategeko ngenderwako ajanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho amabwirizwa abiri ariyo loi sur la presse na loi sur l'accès à l'information yashoboye gutosorwa kugira azoshikirizwe inama shikiranganji. Harateguwe kandi itegeko risubiramwo itegeko rigenga iradiyo na televiziyo y'igihugu kubera itegeko rigenga ari iry'umwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo umunani n'icenda. Ni hano rero duce turangiriza hano makuru twari twabateguriye uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko gukurikira ano makuru. Nshimire kandi n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro biracabandanya.